Tonight I would like we teach. Rero uyu mugoroba ngira nigisha. And I would like you to write down verses and learn something. Kandi ndashaka uze kwandika imirongo hamugira ico wize. The church of God is in the form of crisis. Murazi ishengero ry'Imana womengo riko rica mu bihe bitoroshe. And I feel God has given me a mandate in this season. Kandi mora numva umenga Imana hari ikintu yamaye gukora mu gihe nk'iki. To reintroduce Jesus Christ to his people. Kugira nsubire kandi ngarukane Yesu Kristo ku bantu biwe. Because we've been listening to so many type of messages. Kuko twagiye twumva ubutumwa bwinshi butandukanye. If we continue in this direction. Nitwabandanya muri iyo nzira. In the next 25 to 50 years. Mu myaka 25 gushika kuri 50 iri imbere. Our grandchildren will not know who Jesus is. Abana tuzoba twaravyaye ntibazoba bakimenya Yesu ari we. And therefore I have a burden in my heart. Kubw'ivyo rero ndafise umutwaro mu mutima wanje. To go back to the foundations of our faith. Kugira ngo nsubire kandi nigisha abantu bifatanye n'amatanguriro y'ukwizera kwacu. And reintroduce clearly the gospel of Jesus Christ. Kandi nsubire kandi ndababwire neza ibifatanye n'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. So for those who have been in Christendom for many years. Rero kuri abo bamaze imyaka itari mike barakijijwe bari mu vy'ubukristo. It will be refreshing. Haraba ukunagurwa. And for those who are new, ariko kuri abo bakiri bashasha rero bagikizwa, it will allow you to unlearn so you can learn. Bizogufasha ngo hagire ivyo hindura mu vyo wari warize kugira ngo wige. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Abikorino ba mbere kigabane ca 5 umurongo wa 25. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4 says. Abikorino ba mbere 15 24. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. 1 Corinthians chapter 15. 15 verse 3. And then we're going to go forward. So let me read it again so we go in harmony. Yes. Murongo wa 3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe. How that Christ died for our sins according to the scriptures. Yuko Kristo yapfiriye ivyaha vyacu nkuko ivyanditswe bivuga. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nkuko ivyanditswe bivuga. Those are the facts of the gospel. Ibi nivyo bintu umuntu ahagararako ku butumwa bwiza. The good news ubutumwa bwiza has specific facts. Bufise ibintu runaka bwubakiyeko. It's not theory. Si ibintu gusa vy'ivyumviro. It's not a story. Si ibintu gusa vy'inkuru. The good news have specific facts. Ubutumwa bwiza bufise ibintu buhagazeko bitomoye. And the facts of the gospel kandi ibifatanye n'ubutumwa bwiza is that Jesus Christ died according to the scriptures. Nuko Yesu Kristo yapfuye ufatiye ku vyanditse. He was buried according to the scriptures. Yarahambwe ufatiye ku vyanditse. And on the third day he rose again according to the scriptures. Kandi ku munsi ugira gatatu yarazutse ufatiye ku vyanditse. That is the legality of salvation. Ivyo nivyo kubifatanye n'agakiza. Be born again ntushobora kuvukira igira kabiri until those facts become a reality in your life. Kugeza igihe ivyo bintu tuvuze bicitse ukuri mu buzima bwawe. That you believe yuko wizera that Jesus Christ died, he was buried, and he rose on the third day according to the scriptures. Yuko Yesu Kristo yapfuye kandi yazutse ku munsi ugira gatatu ufatiye ku vyanditse. Allow me to tell you, ubu rero munyemere ndabwira iki kintu. Jesus Christ did not come so you can have a good marriage. Yesu niyaje kugira ngo uronke ubugeni bwiza. Jesus Christ did not come so you can be rich and prosperous. Yesu niyaje kugira ngo ushobore kuba umuntu atunze roraniwe. Because you can have a good family kuko ushoboye kugira umuryango mwiza without Jesus. Yesu atarimwo. And you can be prosperous ushoboye kuba umuntu aroraniwe without Jesus. Yesu atarimwo. Because before Jesus, kuko imbere yuko Yesu aza, people were building houses and buying real estate. Abantu barubaka amazu.
Before Jesus, imbere yuko Yesu aza people were making money and become prosperous. abantu barashobora kuronka amafaranga bakaroranirwa. So allow me to announce rero unyemere mvuge iki that kintu, Jesus did not come to make you rich. Yesu niyaje kugira ngo umuntu atunze. He did not come to make millionaires. He came to make ministers. Yesu niyaje kugira ngo ucike umumiliyonere, yaje kugira ngo ucike umukorera. We need to redefine the facts of the gospel. turakeneye gusubira gutanga insobanuro y'ibifatanye n'ubutumwa bwiza. I will repeat again. ndabisubiramo kandi. The mission statement of Jesus impamvu cyamuzanye Yesu is fine in Matthew chapter 1 verse 13. uza kugisanga muri 23. Mariko ikigabane ca mbere umurongo wa 23. And you will have a son. nguzoronka umwana. And you will call him Jesus. nguzumwite Yesu Kristo. For he will save his people from their sins. ngo niwe azoza gukiza abantu biwe bakuye mu vyaha vyabo. Jesus came to save you and I from our sins. Yesu yaje gukiza jewe nawe adukuye mu vyaha vyacu. He could have invented an iPhone, but he did not. Yesu yari gushobora kuza akaba umuntu ashiraho iPhone mugabo He ntavyakoze. could have created a cure against cancer, but he did not. Yesu yari kuza agashobora gutanga umuti wa kanseri mugabo ntavyakoze. Jesus came to do what no man could do. Yesu yaje gukora ikintu ata muntu yari gukora. You can build wealth ushobora kubaka and ubutunzi, you can build houses, ushobora kubaka amazu, but no man can deal with the issue of sin. ariko nta muntu n'umwe ushobora gutanga And inyishu ifatanye that's why n'icyaha. Jesus Christ came. niyo mpamvu Yesu yaje. Are you hearing me, somebody? mbega muriko muranyumva? He did not come to make you rich. niyaje kugira ngo ube You umutunzi. don't need Jesus to be rich. ntukeneye Yesu kugira ngo You utunge. can be rich without Jesus. urashobora gutunga Yesu atarimwo. The richest people in this world, they don't know Jesus. abantu ba mbere batunze kuri ino si Yesu ntibamuzi. So Jesus came Yesu yaje to redeem you, kugira ngo agucungure, to save you agukize, from your sins, agukure mu vyaha vyawe, and to reconcile you back to God. hanyuma akuzuzanye na No one data. could do that nta muntu yari gushaka gukora ivyo except Jesus Christ. kiretse Yesu gusa. So the facts of the gospel rero ibifatanye n'ubutumwa is that bwiza Christ died for you, nuko Kristo yagupfiriye, Christ was buried, Kristo yahambwe, and Christ rose again on the third day, kandi Kristo yarazutse ku munsi ugira that you gatatu can have life and life abundantly. kugira ngo uronke ubuzima kandi uburonke busagutse. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. ababikorino ba mbere igabane ca 15 umurongo wa Are you 17. learning something? mbega hari umuntu ariko ariga ikintu? 1 Corinthians chapter 15 verse 17. abikorino ba mbere igabane ca 15 umurongo wa 17. And if Christ be not raised, your faith is vain. ariko usangwa Kristo atazutse, ukwizera kwanyu nuko busa. Ye are yet in your sins. muracari mu vyaha vyanyu. It means simply, bisigura iki? if the facts of the gospel nimba ibi bifatanye n'ubutumwa bwiza are not your reality, atariko kuri kwawe, then what you believe is in vain. muri ico gihe ivyo wizera Hear n'ubusa. me well. unyumvirize Many neza. people believe in Jesus abantu benshi barizera Kristo Yesu because they told them that he will heal them. kuko bababwiye ngo azogukiza. Many people believe in Jesus abantu benshi barizera Yesu because Kristo they told them he will take your problem away. kuko bababwiye ngo ingorane zawe zose Many zizoca people believe zigenda. in Jesus abantu benshi barizera Yesu because they Kristo tell you he will heal your marriage. kuko bababwiye ngo burya bugeni bwawe But azoca you bukiza. can believe that. ariko ushobora kuvyizera, But that's not where life is. ariko aho siho hari ubuzima. The gospel ubutumwa is bwiza to believe ni ukwizera that Christ died for you, yuko Kristo Yesu that he was yagupfiriye, buried, yuko yahambwe, and he rose on the third day. yuko yazutse ku munsi ugira And if gatatu. you believe in him kandi nimba and umwizera confess with your mouth the specifics of the gospel, ukavyatura n'akanwa kawe You shall have eternal life. ico ubutumwa bwiza buvuga, uzoronka ubugingo Hear me budashira. well. munyumvirize you neza. can have a good family and die and go to hell. ushobora kuba ufise umuryango mwiza ariko ugapfa ukaja mu Your muriro. bank account can be full of money and you die and go to hell. ushobora kuba ufise konti muri banki yuzuye amafaranga You ariko can wapfa be ukaja mu muriro. successful and still die and go to hell. ushobora kuba uri umuntu mu buzima yabishoboye mugabo wapfa ukaja mu And muriro. therefore, ukubw'ivyo it's important ni nkenegwa that we know yuko tumenya why the church exists. mbega ishengero ririho kwiha The church impamvu. exists ishengero ririho not to teach us how to make money. apana kugira batwigishe ukungene dukwiye kuronka There amafaranga. are other organizations who lead that. hariho izindi organization zishobora kwigisha ivyo. The church exists ishengero ririho to teach us to know Christ Jesus kugira Christ. ngo ritwigishe kumenya Kristo Yesu. Are you hearing me? mbe muriko The muranyumva? problem of the church today, ingorane y'ishengero uyu munsi it is not a curse problem. si ingorane y'umuvumo.
It's an identity crisis. ahubwo ni ingorane ifatanye nuko batazi ico bari. I say the problem of the church is not curses. ingorane y'ishengero uyu munsi si ibintu vy'imivumo. It's identity issue. Oya, ahubwo ni ikibazo gifatanye no kutimenya. Aho usanga uzi who you are in Christ, aho umenye ico uri muri Kristo, and you understand hama ugatahura what he invested in you, ico yagushizemwo, and you capture the reason for which you are still on earth, hama ukamenya n'impamvu ukwiye kuba ukiri then kw'isi. you will not go running around from preacher to preacher for some deliverance. muri ico gihe ntuzoguma wiruka uva ku muvugabutumwa uja ku yundi uri kugenda kurondera That's yuko why I'm bakubohora. bold tonight niyo mpamvu uyu munsi kuri to tell you mugoroba our problem. nshaka kubabwiza ukuri It's bifatanye an n'ikibazo dufise. identity crisis. dufise ikibazo cyo kutimenya. Christ died for you. Kristo He was yaragupfiriye, buried and he yarahambwe, rose on the third day yarazuse ku munsi ugira so gatatu you can have life, kugira ngo uronke ubuzima, reconcile to the Father. kugira ngo ushobore kuzuzanya hamwe na data. Number two, ica kabiri, so you can discover the riches he put in you, kugira ngo ushobore kumenya ubutunzi that you yagushizemo, have been blessed yuko wahezagiwe all spiritual blessings imigisha yose in heavenly places. y'imwemu y'ahantu ho Did you mw'ijuru. hear that? mbe muriko muranyumva? All spiritual blessings, not physical blessings. apana imigisha ifadika, We are imigisha blessed with y'imwemu. all spiritual blessings twahezagiwe imigisha yose y'imwemu in heavenly places. ahantu ho mw'ijuru. And then when you know that, iyo rero ivyo then bizi, you say, Lord Jesus, uravuga uti mwami now Yesu, that I'm saved, ati ndamenye ko my nakijijwe, identity is in you, ndamenye yuko ishondi kiri muri wewe, that you have invested eternity in me, ndamenye yuko washize uguhoraho muri that I jewe, am blessed with all spiritual blessings. ndamenye yuko nahezagiwe ubwoko bwose That's bw'imihezagiro my y'imwemu, inheritance. yuko iyo ari iragi ryanje Now, nahawe. what is my ministry? ubu rero ni igiki mpamagarirwa, What should I be doing now ni igiki nategereza kuba ndiko that I ndakora am born again ubu nakijijwe, and that I'm blessed with all spiritual ubu blessings? nahezagiwe n'ubwoko bwose bw'imihezagiro y'ahantu ho mw'ijuru mu buryo bw'imwemu. Church, listen to me. shengero munyumvirize, Stop sending your money to people hagarika kuguma murungikira amafaranga yanyu because they abantu will deliver you. mwibaza ngo How many times do you want to get bazobabohora. delivered? mbega ushaka kubohorwa inshuro zingahe? You need to help me tonight. ndashaka umfashe kuri mugoroba. Oh, hallelujah. I haleluya, can see ndashaka the kubona reason you're not getting married. impamvu utararongogwa. Oh, hallelujah. atopra The haso, reason you have a diploma and you have no job. impamvu waronse diploma atana Hey, kizuraro. bro. Hey, The mwene reason is data, because we have a situation in our country. mwene data, ingorane nuko hari ibibazo mu gihugu bifatanye n'ubutunzi. God revealed to me Imana yamishuriye one of your uncle and auntie from the village in Ngozi who didn't like you. ati hariho abantu hariya bamwe abandi baba onkre n'abatante bawe Ingozi He killed the batagukunda. chicken ati hari inkoko yishe, and say your name aca avuga izina ryawe, and tied you up aca arakuboha. so you're going nowhere. Oh, niyo mpamvu That's why all your friends are atakiracamwo, getting married and you're not married. niyo mpamvu abagenzi bawe barongogwa That's why n'urongogwe, everybody is moving forward and you are still stagnated. niyo mpamvu abantu bose bariko bashika kure wowe ukamengo naho uri So what do I kuraja. need to do? none nkora iki? 1,000 offering right now. zana So we can zana break that ofrande, curse. zana ofrande. Leave it alone. umviriza, rekana Are n'ivyo you bintu. born again? mbe warakijijwe? Do you believe mbega urizera that Jesus died for you? yuko Yesu yapfuye ku That he was bwawe, buried yuko yahambwe, and on the third day yuko ku munsi ugira he rose gatatu again? yazutse. Come on. How can the blood of a chicken ni gute amaraso y'inkoko from your village avuye hari iwanyu ku gatumba begin to compete yotangura with the kwigereranya blood of the Lamb of God n'amaraso that was y'umwagazi shed for you w'Imana on Golgotha? yasesetse igorogota ku How bwawe? can Come you on. dare? ni gute ubahuka kwizera ivyo bintu? Come on. How many times do you need the deliverance? mbega wowe ukeneye kubohorwa inshuro zingahe? Rolling around on the ground, fire, 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 fire. ukaguma wihindukiza Give hasi every bavuga ngo time the umuriro same umuriro people. umuriro umuriro umuriro. Every time the same people. igihe cyose usanga ari babandi nyene bagarutse. When are you going to grow up to know who you are in Christ? none wowe uzokura ryari ngo umenye icyo uri muri Kristo? To know that you've been delivered wowe uzokura ryari umenye ko from the wabohowe, kingdom of darkness. wakuwe mu bwami And bw'umwiza, he has ushered you hanyuma in ikakwinjiza the kingdom of the light of his beloved son, mu Jesus bwami Christ. bw'umuco bw'umwana wayo ikunda Yesu Kristo.
Salvation is a movement agakiza ni kuva ahantu uja from ahandi one kingdom to another. agakiza ni kuva mu bwami How bumwe can uja you mu be bundi transferred ni gute wewe woba in waratwawe the kingdom of light? mu bwami bw'umuco And everything you talk about, hama ikintu cyose uvuga it is your own life. ukavuga ubuzima bwawe bwa kera ni gute? Why is it always us looking for deliverance every minute? mbega kubera iki buri gihe waba muri kurarondera kubohoka Bill Gates kubohoka doesn't have demons. mbega kubera iki Bill Gates adafise abadayimoni? Come on. Bill Gates doesn't have demons that tied him up in his village. kubera iki Bill Gates adafise abadayimoni bamuboheye ahantu ku gatumba I vuba? say you've been ordained for the city. ati ndabona wewe You have been ordained for the city. ndabona wewe wari wahamagariwe kiriya gisagara But there is a curse that's keeping you in the village. ariko ndabona hari umuvumo ukugumije ku gatumba. Bro, mwene da what's wrong with the village? mbega village hariyo kuvuka hafise ingorane iyi? Why do we lack always this excitement for nothing? ni kubera iki dukunda ibi bintu womengo ni bikino ataco bidushikanako? Jesus Christ, Yesu Kristo if he's not resurrected, nimba your atazutse faith is in vain. ukwizera kwawe And ni you are still ukubusa in your sins. kandi uracari mu vyaha vyawe. Hebrews chapter 10, verse 12 and 14. abaheburayo ikigabane ca 10 umurongo wa 12. Hebrews chapter 10, abaheburayo 10 verse 12. kuva ku murongo wa 12 And then we're going to read 14. turageza kuri 14. Are you ready? muriteguye? Are you ready? muriteguye? But this man, ariko uwowe, say it again. But this man, ariko uwowe after he had offered one sacrifice for sins, amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha forever. c'intahava c'ibihe bidashira. Let's say it again. reka tubivuge kandi. But this man, ngo ariko uwowe after he had offered one sacrifice for sin forever, amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha he sat down at the right hand of the Father. avyagira iburyo bw'Imana. This man, uyo mugabo he offered how many sacrifices? mbe yatanze ibimazi bingahe? One sacrifice. ikimazi kimwe. For how long? kimara igihe kingana iki? For how long? kimara igihe kingana iki? Forever. ni kimazi gihoraho. Are you saved or you're not? mbega warakijijwe cyangwa nturakizwa? Do you believe he died for you, buried, resurrected on the third day? Yes or not? mbega urizera ko yapfuye agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu ku bwawe cyangwa This ubwizera? man, uyo mugabo after he has offered one sacrifice, amaze gutanga ikimazi kimwe forever, gihoraho, he sat at the right hand of the Father. ngo yaciye yicara iburyo bw'Imana. Verse 14 says, umurongo wa 14 for uravuga by ngo one offering, kuko ikimazi he kimwe has perfected forever them that are sanctified. arico yatunganishije gose abezwa. By one offering, ngo you kubw'ikimazi have been kimwe sanctified wewe waratunganijwe forever, kubw'ibihe bidashira, forever, kubw'ibihe bidashira, forever, kubw'ibihe bidashira, forever. kubw'ibihe Your bidashira. salvation agakiza kawe is not temporary. si agakiza k'igihe. That's why it's called eternal salvation. niyo mpamvu bakita n'agakiza gahoraho. Are you hearing me, somebody? hari umuntu ariko aranyumva? The church is living in guilt and condemnation. ishengero usanga ribaye mu kwagirizwa no kwicira When imanza. salvation is driven by fear, iyo agakiza gasunikwa n'ubwoba, it is not salvation. muri ico gihe ntaba ari agakiza. Because salvation kuko agakiza has a specific spark, karafise ibintu runaka and kubakiyeko, fear is not a part of it. kandi ubwoba ntiburi muri vyo. We think if we scare people with hell, they will be saved. hari igihe twibaza ngo abantu nitwabatera ubwoba bazotwumva But my bakizwe. Bible says, ariko biriyanje ivuga it is ngo the goodness of God that lead to repentance. ngo kugira neza kw'Imana niko gusunikira abantu kwihana. You know, I'm passionate about this message murazi jewe iyo ngeze kuri ubu butumwa buransunika cyane, because I spent too many years of my life in the mosque.
kuko jewe namaze imyaka myinshi cyane nsengera muri where Moscow is the law that rules. aho bavuga ivyagezwe arivyo It's vyaganze always punishment and punishment. igihe cyose haba hariho ibintu by'ibihano If you bifatanye don't ku do that, bihano this will happen to you. udakoze ibihazo bibi And the reason this is happening to you is because of this sin you did 20 years ago. kandi impamvu ibi bizoba ni kubera vya vyaha wakora hareze imyaka 20. 1 John 1:9 says, icete ca mbere ca Yohana ikigabane ca mbere umurongo w'icenda if avuga you ngo repent of your sins, ngo iyo twihanye ivyaha vyacu is just and faithful aragororotse kandi to n'umwizigirwa wash you kugira ngo from abikweze all unrighteousness. kugira ngo akureho kugabitanya kose This man, uyo mugabo he offered one sacrifice yatanze ikimazi kimwe once and for all yatanze ikimazi kimwe for rimwe the rizima perfection of those who are sanctified. kugira ngo ashobore gutunganya abo bose bezwa Don't compare the sacrifice of Jesus reka kugereranya ikimazi ca Yesu with Kristo the sacrifice of your grandmother in the village. hamwe n'ikimazi ca nyokuru wawe ahantu runaka The ku eternal gatumba blood of Jesus amaraso ya Yesu ahoraho by faith will give you eternal life, not temporary life. azoguha ubugingo buhoraho hapana ubugingo bw'igihe gito If God is for you, who can be against you? mbega nimba imana iri mu ruhande rwawe wo kurwanya yoba nde Romans 8:32 says, abaroma 8:32 aravuga he ngo who did not spare his only son, mbega itimanya umwana wayo but give him freely for us, ariko ikamutanga ku how bwacu much more mbega izobuzwa will he n'iki not give us all things? izobuzwa n'iki kutugabirira vyose All things. vyose All things vyose with him. muri we Where are you? wowe uri he In the kingdom of darkness? mbega uri mu bwami bw'umwiza Or have you been redeemed? canke waracunguwe Have you been transferred canke waratwawe into his marvelous kingdom of mu light? bwami bwewe budasanzwe bw'umuco Where are you standing wewe today? uhagazeho uyu Are you mugoroba under the yoke of guilt and condemnation? mbega wowe uri munsi yo mutwaro wo kwagirizwa no guciga Or is urubanza your Christianity is driven by fear? mbega wowe ubukristo bwawe bwaba busunikwa n'ubwoba You need to make a choice tonight. urakeneye guhitamwo uyu You mugoroba either follow Moses ufuma ukurikira mose with his law, hamwe n'ivyagezwe or you vyiwe follow Jesus canke ukurikire yesu with his freedom and his grace. hamwe n'ukwidegemvya hamwe n'ubuntu atanga Grace is not a license to sin. murazi iyo bavuze ubuntu nibo bavuze yuko It ari is the- uruhusha kugira ukora It is ivyaha the power of God. ariko n'ububasha It is bw'imana the power of God. n'ububasha bw'imana Grace is the power of God n'ububasha bw'imana to make you do the will of God. butuma ukora ubugombe bw'imana haleluya I have lived in the mosque for too long. I don't like the law. oh nabaye muri mosque imyaka myinshi nta vyagezwe nkikeneye And our lives are filled with the law. kandi ubuzima bwacu usanga bwuzuye ibikorwa vy'ivyagezwe Performance. usanga turi abantu dushaka kwereka ivyo If you don't do twakoze that, nakoze if you ibi don't- utakoze ibi Let me repent. reka So I nihane don't die in my sin. oh simave mfira mu vyaha Brother, you vyanje better repent right now. mwene data So you urakwiye don't die in kwihana your sins. ntufire mu vyaha My vyawe scripture says, ijambo ry'imana where rimbwira the Spirit of the Lord is, ngo mwe mu imana where the ari Spirit of the Lord aho is, mwe mu imana there is ari freedom. haba I do umwidegemvyo not live any longer in fear. sinkiba mu bwoba I have been redeemed. ariko I'm a naracunguwe child of God. ndi umwana w'imana haleluya Listen to me. munyumvirize You cannot continue to live your life as if the cross of Jesus Christ did not make a difference. ntushobora kubandanya ubaho ubuzima bwawe nk'uko womenga umusaraba wa kristo nta You mpinduka cannot live washyizeho in the new covenant ntushobora kuba mu isezerano rishasha and behave like if you are in the old covenant. hama ugatangura kubandanya wifata You nk'umuntu aba mu need to isezerano draw rya the line kera and make a choice. Sorry? You need to draw the line and make a choice. urakeneye guca umurongo hama uhitemwo Are you a new covenant person or you live in the Old Testament? mbega uri umuntu wo mu isezerano rishasha cyangwa ukeneye isezerano rya kera Are you under the leadership of Jesus or the leadership of Moses? mbega ukeneye uburongozi bwa yesu cyangwa ukeneye uburongozi bwa mose We are performing. usanga turi abantu turi mu bintu by'ibikorwa gusa ibikorwa You didn't do 40 days. oh we nta minsi 40 ugira And you think God going to answer? hama ukibaza ngo imana izokwishura Go back in prayer. subirayo genda usenge That's religion. ayo ibyo ni dini That's religion. ibyo ni dini That's the law. ivyo ni And when vyagezwe we pray, iyo dusenze and when we fast, iyo twisonzesheje but hear me well. munyumvirize neza Hear me well. munyumvirize You neza cannot pray and fast like if you're in the Old Testament. ntushobora gusenga wisonzeshe nk'umuntu womenga ni mu isezerano rya kera What do you mean, Pastor? pastor ushatse kuvuga iki Do you want to know? mushaka kubimenya
In the Old Testament, mu isezerano rya kera you pray and fast warasenga ukisonzesha so God can bless you. kugira ngo Imana iguhezagire. In the New Testament, Mu isezerano rishasha I pray and fast sinsenga nisonzeshe because God blessed me. ndasenga nkisonzesha kuko Imana yampezagiye. I don't pray anymore to be accepted. Singisenga kugira nemegwe. I pray because I'm already accepted. Ndasenga kuko nemegwe. Am I speaking to somebody hari tonight? umuntu ndiko ndabwira kuri uyu mugoroba. I don't give an offering to be blessed. Sinanga ishikanwa kugira amezagirwe. I give because I'm already blessed. Ndatanga kuko namaze guhezagirwa. I worship so that not because I want God to accept me. Simimbaza Imana kubera nshaka ko Imana inyakire. I worship because I'm already accepted. Ndahimbaza kuko namaze kwakirwa. Am I speaking to somebody of the new umuntu covenant? ndiko ndabwira ngari mu isezerano rishasha. Somebody say, I hear you. Mbwira tu ndakumva. I give you liberty today Uyu munsi ndaguhaye umwidegemvyo. to tell bye-bye to Moses Ubwire Mose uti bayi and bayi say Mose. welcome to Jesus. Hamuvuga uti unkaze kwa Yesu. Because through Moses, Kubera biciye muri Mose the law came n'ivyagezwe vyaje. and the letter killed. Hanyuma ivyandiko birica. The letter killed. Ivyandiko But birica. through Christ, Ariko biciye muri Kristo. grace came. Ubuntu And bwaraje. grace does not kill. Kandi ubuntu nibwica. Grace give life. Ubuntu butanga ubuzima. Grace give life. Ubuntu butanga ubuzima. If you receive him today Ni umwakiri uyu and you munsi. realign your belief system, Hama ukabona yuko kwizera life kwawe is coming your way. ubuzima buja aho uri. I am the most free person that I know. You are the most Free. ndi umuntu wa mbere yidegemvya I muba know muzi. the yoke of the Lord. Oh, ndazi uburemereza umutwaro Do you w'ivyagezwe. think you can impress God with your fasting? Mbega mwe mubaze ko Imana mwoyitangaza no kwisonzesha kwanyu? It's not for God. Umva ukwisonzesha si vy'Imana. Fasting is for you. Ukwisonzesha gufasha wewe ntigufasha Imana. Do you think you can impress God with your prayer? Mbega wewe baze yuko wotangaza Imana no Prayer gusenga is not kwawe? for God. Ugusenga si Prayer vy'Imana. is for you. Ugusenga ni ivyawe bifasha wewe. Oh God, you know I'm praying. Mana urazi ndiko You ndasenga. have to answer. Utegeza You kunyishura. have to answer. Utegeza I've kunyishura. been praying so much. Oh, mazigiye ndiko ndasenga. Prayer is for you. Uviriza gusenga bifasha God wewe. doesn't have to answer. Imana si ngombwa yishure. There is one thing that makes God answer. Hari ikintu kimwe gituma Imana yishura. Is when you put your faith in the Son of God and His finished work on Ni Golgotha. igihe ushira ukwizera kwa mu mwana w'Imana It is nzima the n'igikorwa only thing that giheze make him yahejeje. answer. Ico nico gituma Imana yishura. Is what Christ did on the cross. Ni igihe ushize ukwizera mu cyo That's Yesu what yakoze ku make him musaraba. answer. Ico nico gituma wishugwa. Hey, Yeah. under the law, Musi ivyagezwe. even the best among us Uwa mbere muri twebwe come short. ntiyashoboye gushitsa ivyagezwe. But under Christ, Ariko muri Kristo Yesu even the worst among us. umva na mubi muri twebwe. Arababoshaya. Oh, Are you hallelujah. hearing that? Muriko muranyumvika ikintu Under ndabwiye. Moses, Kwa Mose even the most righteous people, umviriza nujya muntu mwari kwita they umugororotsi come wa mbere short. ntavyo yashoboye But kuvyumvira. with Jesus, Ariko muri Kristo Yesu with Christ, muri Kristo the worst umubi wa mbere among us umubi wa mbere hagati muri twebwe have righteousness yacitse ukugoroka kw'Imana by faith in Christ. biciye kwizera Kristo Yesu. Hallelujah. Therefore, Kubw'ivyo there is no condemnation nta kwagirizwa nta for rubanza those who are in Christ. rukiri mu bari Kristo I Yesu. say, therefore, Nari mvuze when kubw'ivyo you believe that Jesus died iyo wizeye ko Yesu and yapfuye He was buried kandi agahambwa and He rose on the third day, kandi akazuka ku munsi ugira gatatu, there is no condemnation. muri ico gihe nta rubanza. Somebody told me one day, Apostle, Umuntu umwe yarambwiye umunsi umwe ngo apotre you're making this too easy for people. kuko icyo ibintu uvyorosha cyane imbere People y'abantu. will now go and sin and do whatever they want. Atireke abantu bazoca bagenda bacumure bakora ibyo bishakiye. Umviriza, Hey, umviriza, the law ivyagezwe was given vyatanzwe, and the law ivyagezwe was reinforced vyarasuye birakomezwa, and nobody made it. nta n'umuntu yavyumviye. The law was given to frustrate man's righteousness. Ivyagezwe vyaratanzwe kugira ngo bishavuze ukugororoka That's why the k'umuntu. scripture said the law is the taskmaster. Niyo mpamvu ivyagezwe vyatanzwe nk'umwigisha w'igihe. God wanted to introduce you to grace, Imana yashaka kuzana ubuntu, but He know you will not get it. ariko yari izi yuko ubuntu batazobwakira. So He did not give the law. Rero ntiyatanze ivyagezwe,
angels administrated the law. abamarayika nibo batanze ivyagezwe. See, everybody, Come on. Oh, what about in the burning bush? Oh, kuri ca gisaka ca The kumuriro. scripture say in the book of Acts Bibiri ivuga mu vyakozwe n'intumwa that the people who spoke to Moses through the burning bush was not God. yuko uwavuganye na Mose mu gisaka ca kumuriro ntiyari Imana, It was angels. yari abamarayika nibo bavuganye na Mose. So angels abamarayika are the custodian of the law in the spirit. nibo batwara ivyagezwe mu buryo And bw'imwemu. Moses Mose is the custodian of the law in the physical. nk'uko abamarayika batwara ivyagezwe mu buryo bw'imwemu niko And Mose the law atwara was ivyagezwe given mu buryo bw'umubiri To bugaragara. frustrate your righteousness. kandi ivyagezwe vyatanzwe kugira bishavuze ukugoroka kwawe. When we talk about the law, you think about 10 commandments, right? mwe iyo bavuze ivyagezwe mwumva y'amabwirizwa 10. 638 laws. umviriza ivyagezwe yari 638. If you break one, iyo urenze kamwe you broke the whole thing. waba uhejeje kurenga vyose, And you're punishable kandi wacuhanwa not only for the one you broke, apana kubera kamwe kamwe but warenga, the full force of the law. ariko wacuhanwa na vyose kuko vyitwa ko wabirenze vyose. That's why even if you just lie niyo mpamvu n'igihe wabesha under the law, musi y'ivyagezwe you have committed adultery, baca bafata yuko you have wasambanye, killed people, baca bafata ko wishe, and you should be punished according to the killing and the murderers that did you. wategerezwa guhanwa bafatiye rero nuko wishe Even though you nuko just wakoze lied. ubusambanyi. aho wabeshe gusa You pay for all the wacuriha laws that you broke. kubw'ivyo vyose You warenze. just broke one law, wowe waba warenze icagezwe kimwe but you gusa, broke the whole law. ariko bafata ko warenze vyose. That's why Jesus Christ come niyo mpamvu Yesu yaje and say, hey bro, aravuga ati mwene da you can do that. navyo woshobora. Did you see? wabonye Even Moses, na Mose the custodian of the law, ubwiwe nk'uwari ajejwe ivyagezwe, he could not be righteous on his own. ubwiwe ntavyo yashoboye kuba That's why I ugororotse came. n'inkomezi ziyo. niyo mpamvu naje So I can do for you what you can't do for yourself. kugira ngo nshobore kugukorera ivyo udashoboye kwikorera. So tonight, Hallelujah. uyu mugoroba If you receive Jesus Christ, wakiriye Yesu Kristo, when God look at you, iyo Imana ikuravye, He does not see you. nibona wewe, He see the righteousness of Jesus Christ. ibona ukugororoka kwa Yesu That's the Kristo. only thing that please Him. ico nico kintu conyene You can do kiyihimbara. anything ushobora gukora ivyo ushaka vyose except having faith in God. wo gusugira ukwizera Imana, For without faith, kuko atakwizera it is impossible ntibikunda to please the Lord. kuhimbara Imana. What faith? mbega ukwizera ni iki? It's not faith to have a car. ukwizera si kujya kwizera kuzoronka It's umuduga, not faith to have a house. si kujya kwizera kuzoronka inzu, It's not faith to be married. si No, kujya no. kwizera kuzorongorwa. Without oya, faith, it's atakwizera impossible ntibishoboka to please the Lord. kuhimbara Imana. And those who come to Him kandi Imana ikujeko must know itegeza kumenya that He is. yuko utegeza kumenya kwiriho, He is. kwiriho, That He is. kwiriho, And is the rewarder kandi kwihimpera of those who diligently seek Him. abo bose bayirondera. Faith ukwizera that please God. guhimbara Imana It is the faith in His Son. ni ukwizera mu mwana wayo. It is faith in believing that Jesus died, He was buried, and He rose again on the third day. ni ukwizera yuko Yesu yapfuye arahambwa amazuka ku munsi ugira gatatu. That's why they say if you don't believe that, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ivyo iyo your utavyizeye faith is in vain uko kwizera kwawe ari ukubusa, and you are still in your sin. kandi muri ico gihe uracari mu vyaha I vyawe. thank God ndashima Imana that my righteousness yuko kugoroka kwanje is a filthy rag. vyagaragara nk'impuzu I zanduye. thank God ndashima Imana that I will have come short of all His demands. yuko sinari gushobora ivyinsaba But vyose, I thank God ariko ndashima Imana that Jesus Christ came in my place yuko Yesu Kristo yaje mu kibanza canje and did what I could not do. aca akora ivyo ntari gushobora. He became sin yacitse icyaha that I may be the righteousness of God. kugira ngo ncike ukugoroka You kw'Imana. are the righteousness of God. uri ukugoroka kw'Imana. Hallelujah. Isn't it so hard to convince you that you're the righteousness? ndazi biragoye cyane kukwemeza kuri ukugoroka You know kw'Imana. why? urazi impamvu? Because we are sin conscious. kuko benshi dufise conscience y'icyaha yaratwinjiye. Instead of being righteousness conscious. hako twogira conscience y'ukugororoka dufise conscience y'icyaha. 2 Corinthians chapter 5 verse 4 say this. Abikorino ba kabiri kigabane ca gatanu. Awake to righteousness and sin no more. muhagurukire ukugororoka hama nimube mugicumura. Réveille-toi.
haguruka à la justice de Christ. kangukira ukugoroka Et tu ne kw'Imana pécheras pas. muri ico gihe ntuzokora icyaha. The cure against sin. Urufunguruzo kugifatanya n'icyaha It is not to beat up yourself. si igihe we wiyanka ukikubita, It is to awaken n'igihe ukangukira that your righteousness is in Christ. ukangukira ko kugoroka kwawe kuri muri Kristo. And that's what gives you strength to overcome temptation. Ico nico kiguha inkomezi cyo kurengera ibigeragezo. That's what Paul says. Nivyo Pawulo yavuze ngo It is no longer I that live. ngo si jewe nkiriho, And the life that I live it by the Son of ngo God. kandi uyu munsi ubuzima mbayeho ndabubayeho kubwo kwizera umwana w'Imana Because nzima. Paul realized there is a new life in me. Kuko Hallelujah. Pawulo yamenye ngo hari ubuzima bushasha So when nakiriye. that temptation comes, Rero iyo ico kigeragezo it kije is the Christ in me kica gihura na Kristo muri that wewe. confront that situation. Kristo muri wewe niwe As long agihagarika. as you don't wake up to righteousness, Hama muri ico gihe utegeza kumenya ko ukangukira sin ukugororoka. will make you a slave. Muri ico gihe icyaha kizokugira And the umuja, law will increase sin in your life. kandi wanashaka ivyagezwe bizotuma icyaha The congerekana mu buzima scripture bwawe. says Bibiri ivuga ngo that the law ivyagezwe is the enforcer of sin. ivyagezwe nivyo bituma icyaha kigira inkomezi. I don't want the church to become a mosque. Sishaka yuko ishengero ricika moske. Come on. Are you hearing me? Be muriko muranyumva? The church shall not become a mosque. Ishengero ntirikwiye gucika moske. That's why the message of the gospel, Niyo mpamvu ubutumwa the bwiza, message of Christ. niyo mpamvu ubutumwa bwa Oh, Kristo. I was so excited when Apostle sent me this thing. Nararyoye igihe apotre yambwira tuzoyigishe kuri I feel like iteme. here is the man who understand the message of the season. Naravuze ati nguyu umuntu atahura ijambo rifatanye n'iki gihe. Can we read some more verses? Mbega ndashaka kubasomera indi mirongo. Am I catching you? Mbega muriko muranyumva? The cross of Jesus Umusaraba wa Kristo changed everything. uhindura vyose. I want you to say with me, the cross of Jesus Ndashaka kubisubire mu umusaraba wa Kristo changed everything. uhindura vyose. La croix de Jésus-Christ Umusaraba wa Kristo a changé tout. wahinduye vyose. You cannot keep living as if this cross did not make a difference. Ntushobora kubandanya ubaho nk'uko wamenga umusaraba We ntacyo do wakoze. not sacrifice bulls anymore Uyu munsi twe ntitugitanga ibimazi vy'amapfizi, because the Son of God, kuko umwana the w'Imana, Lamb of God, kuko umwagazi w'Imana was sacrificed. waratanzwe, He offered us an offering, a sacrifice, watanzwe nk'ikimazi once, rimwe rizima forever, kubw'ibihe bidashira, forever. kubw'ibihe bidashira. Jesus does not need to go back and die again for your sins. Yesu ntibikenewe ko asubira kugenda apfe kandi He kubw'ivyaha died. vyawe. Yarapfuye, For your past sins, yarapfuye kubw'ivyaha your vyawe, present sins, yarapfuye kubw'ivyaha vyawe vyo muri kahise, and your future sins. kubw'ivyaha vyawe vyo muri kubu no kubw'ivyaha vyawe vyo muri kazoza. That's the gospel, brothers. Ubwo nibwo butumwa bwiza mwene data. We don't need to do like in Africa. Ntidukeneye gukora nk'ibintu vyo muri Afrika. If you tell a kid, Iyo ubwiye umwana don't go on the road, ati ntuje hari hantu mw'ibarabara, it's dangerous. urashobora kugira isanganya, You can get hit by a car. barashaka kukugonga, And the kid keep going on the road. hama umwana akaguma agenda Hey, mw'ibarabara, hey, boy, uca umuhamagara, don't go on the road. nakubuje ntuje mw'ibarabara, There are cars. hari imiduga, He can hit you. urashaka It's kugonga, very dangerous. urashaka kugonga, And the kid keep going. umwana akaguma ajayo. Then as good parent we say, Ye nk'umuvyeyi mwiza uca what uvuga am I going to do ico ngira nkore so he doesn't go on the road? kugira ntaje mw'ibarabara. My son, last night, Mwana wanje, there was a ghost. mw'ijoro riheze narabonye umuzimu. A ghost on the road. Nabonye umuzimu mw'ibarabara. And then the kid stopped going on the road. Uyo mwana nazosubira kuja mw'ibarabara. And the parents say, yeah. Hama umuvyeyi aca avuga ati nagushoboye. There is no lie in wisdom. Nagira ndababwire ko atabwenge buri mu And there's kubesha. no lie in freedom. Nagira ndababwire yuko mu You mwidegemvyo. shall know the truth. Umva yavuze ngo muzomenya ukuri, And the truth kandi ukuri shall set you free. kuzobaha ukwidegemvya. Do you think because you prevent that boy to go on the road by lying to him, Mbewe wibaza ko ejya kana kubera wakabeshe nikaje mw'ibarabara? we want to do the same thing with the gospel? Mbewe wibaza ko arivyo ca dukora no mu butumwa bwiza? You will, repent now. Don't die in your sin. Ihane ati ntufire mu vyaha vyawe. What do you mean die in your sin? Mbewe gufira mu vyaha vyitiki. Can you imagine somebody living like this? Mbega urashaka kubona umuntu abayeho muri ubwo buryo? Oh, I just had a thought. Nagize iciyumviro. Oh, I'm playing soccer. I kick some. Oh, Lord, forgive me. Neko ndakina umupira kumbure namuciye If ku I mana die right mbabarira. now, if I Mana die right mbabarira. now. Nk'ubu nopfa ubunyene. What kind of salvation is that? Mbega ako gakiza wowe wagakuye kameze uko?
Fear salvation. agakiza kuzuye ubwoba. Fear driven. Ubwoba nibwo bukurongora. Fear driven. Urazi kuba umuntu arongorwa n'ubwoba. Agakiza k'umuntu arongorwa n'ubwoba gusa. I need to be careful. Negeza kwiyubara If ngaha. anything happen right now. Nk'ubuhoba ikintu bunyene. No. You can die tomorrow. You can die in Yo 1 minute. urashaka gupfa bunyene, urashaka gupfa jo. Bro. Je nibiki mwene. Okay, Jesus. Yesu He came to correct Moses. yaje kugira kosore Mose. Moses spoke for Jesus Mose yavuze ivya Yesu. from the place of a shadow. Mugabo yavugiye ahantu mu gitutu. He didn't have full revelation. Ntiyari afise ihishurwa rikwiye. So he will say, Ihishurirwa rikwiye. Yavuze ngo blood on the doorpost, blood on the doorpost. we yarababwira ati mushire amaraso That's kubishima what ryabo. Moses could say. Ivyo nivyo Mose yavuga. But he didn't understand. Ariko ntiyatahura. This blood on the doorpost. Mbega ayo maraso twashize kubishima He ryango was speaking of Jesus Christ. yari kuvuga amaraso ya Kristo. He couldn't say Jesus. Ntiyashaka kuvuga Yesu. Door on the doorpost, blood on the doorpost. We yivugira ati nimushire amaraso kubishima ryango. Do you know Mbe mwari muzi why the angel passed over impamvu umumarayika yaciye hejuru and not kill the people who are at the door, the blood on the doorpost? hanyuma ntiyica abantu bari mu mazu afise amaraso kubishima ryango? It's not because of the blood per se. Si kubera ajya amaraso yari ariko, It is the message yari ubutumwa of death, burial, resurrection. bufatanye no gupfa no kuzuka. According to the law, Bifatiye ku vyagezwe. you cannot punish somebody twice for the same fault. Bifatiye ku vyagezwe ntushobora guhana umuntu inshuro zibiri cya cyaha nyene. If you pay once Iyo warishe rimwe for a fault, kubw'icyaha you cyakozwe, cannot be punished twice. muri ico gihe ntushobora guhanura igira So kabiri. the blood on the doorpost Ajya amaraso ku miryango means yasigura ngo there is somebody in this house hari umuntu muri ino nzu who have been already punished yamaze guhanwa and he was killed. kandi yishwe, And here is the proof, the blood of that person. kandi kugira tukwemeze ko yishwe he n'amaraso ngaya. And therefore, Kubw'ivyo you cannot judge twice. ntushobora kumuhana kabiri. You have to pass over. Utegeza In the kurengana. same manner, Ni naco the kimwe blood of Jesus amaraso ya Yesu. speak of better things Amaraso ya Yesu avuga neza than the blood of Abel. gusumba y'Abeli. He had died once for me. Yapfuye rimwe ku And bwanje. therefore, there is Kabw'ivyo no more judgment for me nta rubanza rukindiko because he died for me. kubera The yaramfiriye. doorpost Amaraso ari ku bishima is on ryango. my forehead. Ari no ku gahanga kanje. So you can be judged Rero ntushobora gutsindwa because n'urubanza Jesus has been judged on your kubera behalf. Yesu yararishe ku And bwawe. according to the law, Kandi dufatiye ku you vyagezwe can make somebody pay twice for the same fault. ntushobora gutuma umuntu ariha kabiri kuri rya kosa nyene yarihiye. That's what Moses wanted to say, Niyo mpamvu Mose yavuze ngo but he didn't understand. ntiyatahura. Ariko Allow me to shock you. reka ndababwira iki kintu. If Moses and Elijah was here, Uyu munsi yaba Mose na Eliya bari ngaha, they will not be sitting here. nibo baba bicaye aha, They won't understand. nibo tahura. They will be in Sunday school. Bo baba bari muri Sunday school kuko nibo tahura ivyo mwe Move for our mutahura munsi. children. Bariko bararaba abana They are shadow prophets. kubera bobo barabavugishwa But unto bakorera mu gitutu, us, ariko kuri twebwe, And to us, kuri twebwe revelation and the light has been shed on us. ihishurwa n'umuco We now twarabihawe. understand. Ubu twe turatahura. Moses, when you said doorpost, Mose iyo uvuze ngo amaraso ku bishima it ryango, was speaking of the death, burial, and resurrection of wariko Jesus. uravuga ibifatanye no gupfa no kuzuka k'umwami Am I wacu. preaching to somebody Oh, this time? mbega hari umuntu ndiko ndabwira muri kano kanya. So they didn't understand. Kubw'ivyo rero ntibatahura. So Jesus came to correct him. Yesu yaje kumukosora. Are you ready? Oh, muriteguye? Are you ready? Muriteguye? Moses says, Mose yavuze ngo according to the law, bifatiye ku vyagezwe. Jesus himself is talking to the people. Yesu yariko abwira abantu, Say, you have read mwarasomye that Moses says, ko Mose yavuze ngo if anyone commit adultery, muri mwebwe nihagira uwugwa mu busambanyi he will be stoned to death. baze bamutera amabuye bamwici. But I say, Ariko jewe mvuze, Moses says, Mose yavuze if anyone commit adultery, umuntu niyakora icyaha he will cy'ubusambanyi be stoned to death. baze bamutera That's amabuye what Moses told makapfuye. you. Nivyo Mose yabigishije. But I've come to correct what I wanted Moses to say that he couldn't say because he was a shadow prophet. Ariko jewe nje gukosora ivyo Mose atashobora kuvuga kuko yari umuvugishwa wo mu gitutu.
That's what Jesus said. niyo mpamvu Yesu yavuze You ngo think Moses made the law difficult? mbega mwe mwibaze ko Mose yatumye Let me ivyagezwe tell you bigora. let me give you the real weight of the law. Reka ndababwire uburemerezi bw'ivyagezwe mwe So mutazi. Moses said, Mose yaravuze ngo if you slept with somebody, niwaryamana n'umuntu with the wife of somebody else, akaba ari umugore w'uwundi muntu you have committed adultery wakoze icaha and c'ubusambanyi, you should be stoned. muri ico gihe bategeza gutegwa amabuye. But I say, Jewe rero mvuze ngo if you look at the woman lost, niwanamuraba gusa uyo mugore ukamwipfuza, you don't need to touch her. ntukeneye no kumukorako, You don't need to kiss her. ntukeneye no kumuha akabizo, Just look. wewe umurabe gusa. You are already committed. Oh, je ndakubwiye wahejeje, wamaze gukora icyaha c'ubusambanyi. That's where he went on. Niyo mpamvu yavuze ngo If your right hand will make you commit, yaciye ababwira ngo ukuboko kwawe kw'iburyo ni kwatuma cut ukora it off, icyaha, guce so you will make it to heaven. kugira ngo ushobore kwinjira mu If bwami your bw'Imana. eyes, Nimba ijisho ryawe blot them out. ryo kugerageza rikuremwo. Jesus was saying, Yesu yari akavuga ngo you Pharisees, mwe abafarisayo you really want to live by the law? mushaka kubeshwaho n'ivyagezwe. None of you shall have arms or legs and eyes. Mwebwe nta n'umwe yoba agifise amaso canke amaguru mushatse other kubeshwaho words, n'ivyagezwe. Mu yandi majambo, Leave Moses alone ibi vya Mose mubireke and come to me hama munzi so you wanje can keep your eyes. kugira ngo ayo maso yanyu your muyagumane. arms. Mugumane amaboko. Come on. Hey! Are you Hallelujah. understanding the gospel? Mbega muriko muratahura iyo That's bavuze what ubutumwa you call the bwiza. good Niyo news of mpamvu Jesus babwita Christ. ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Come But the on. religious people said, Ariko abanyedini bavuze ngo you better cut your hand. You better cut your hand. gofa umukata ukuboko kwawe uca, If your hand will make you miss heaven. uco kuboko kwawe gutumye utaja mu ijuru, Remove your guca eyes. iryo jisho ryawe If it's urikuremo, going to make me miss heaven. hako iryo jisho ryawe ryotuma utaja mu That's ijuru. not what Jesus meant. Ivyo sivyo Yesu yariko aravuga. Jesus wanted to tell them, you want to follow the law. Yesu ariko arabereka abanyedini akavuga ati If you mwe really mushaka wanna gukurikira follow the law, ivyagezwe, nimwakurikira ivyagezwe, None of you will have eyes. nta muntu n'umwe muzosanga ata muntu n'umwe agifise Because I amaso. said, Kubera je navuze if you use those eyes to look at a woman lustfully, iryo jisho ryawe n'iryaraba umugore you're rikamwifuza, already guilty to be killed. wewe ubwawe wamaze kwagirizwa ukwiye In kwicwa. other words, Mu yandi majambo, you cannot fulfill the demand of the law. So leave it alone. umviriza, Chill ntiwoshikana out. ici- Relax. mu yandi Leave majambo it alone. niwoshikana ico Come to me. niwoshikana ico I am the vyagezwe solution bivuga. for Ni righteousness. jewe nyishu yo kugororoka. I am the key for you to be able to stand before God face to face. Ni jewe urufunguruzo ushobora gutuma uhagarara imbere y'Imana murabana That's what he amaso mu said, yandi. by his blood. Niyo mpamvu birivuga ngo He has kubw'amaraso opened a yiwe way yatwugururiye that inzira may stand before the throne kugira of ngo God tumuhagaze imbere y'intebe with yiwe, boldness, duhagarare dushize without amanga, shame, ata soni, without guilt, without atakwagirizwa, condemnation. ataguciga urubanza. Come on. People are tired of the law in the church, so they stay home. Abantu bararuhijwe n'ivyagezwe mu ishengero ku buryo batakija Because we gusenga are busy baguma muhira, telling them they are sinners because they drink primus. kubera twirirwa tubagiriza ivyaha vyabo tubabwira ngo nuko banyoye amaprimusi. Did you hear what I said? Mwumvise ivyo navuze? We are busy telling them they are going to hell because they drink primus. Mwe twirirwa tubagiriza yuko bariko baja mu muriro kubera banyoye inzoga. Muslims don't drink primus. Benshi muri bo ntibanazinye, But if they don't receive Christ, they are going to hell. ariko nibatakira Kristo burya bariko baja mu muriro. Don't think you are doing any service to the gospel Nuze wibaze kuri kurafasha ubutumwa bwiza by using culture. igihe uri kukoresha And umuco traditions. w'iwanyu n'ibintu vy'iwanyu, The amatradisiyo. gospel have nothing to do with what you eat or drink. Ubutumwa bwiza naco bufana n'ivyo urya When you n'ivyunywa. drink, Unywa you will damage your liver. iyo uri kuranywa uri konona And you amafigo will die yawe soon. kandi ushobora gupfa kare. If you drink, uko you kuntu will bw'umunywa waste the money of your family. uzokonona amafaranga y'umuryango. That's the consequences of drinking. Izo nizo ngaruka zo If kunywa. you drink, Niwanywa you will end up chasing after other women uzosanga usigaye wiruka inyuma y'abandi bagore, because your senses become numb. kubera muri ico gihe amasansi yawe And mengo you begin ntagitahura. to act in a way that is shameful to you and your family. hama uzotangura kwitwara mu buryo buteye But it isoni, has nothing to do with salvation. uzanira isoni umuryango wawe, ariko naco bipfana n'agakiza.
Amen. I know you will throw tomatoes at me, but I don't care. I'm telling you the truth. Oh, ndazi yuko mutaza kunkunda kuvyo ndababwiye ariko ntacyo We will bintwaye not ndiko lie to ndababwiza you. ukuri. We will not lie to you so you become righteous. Umviriza nitubabesha ngo hama muze mucike We abagororotse will not lie n'ibikunda. to you so you begin to behave well. Nitwobabesha ngo hama mutangure muze muritwara neza. Hey, listen Oya, to me. munyumvirize. There is no force Nta nkomezi na in a zimwe man mu muntu that can make you change to please God. zoshobora kuguhindura ngo uhimbare Imana. Scripture says, Bibiliya iravuga ngo as we behold him like in a mirror. kuko tumwihweza nk'abaraba mu cirore. As we behold Jesus, iyo twihweza Yesu nk'abaraba mu cirore, we are transformed turahindurwa from inside out by the Spirit. tugahindurwa indani kubwa mpemu, By the Spirit. kubwa mpemu, By the Spirit. kubwa mpemu, Not by ethics. apana Not by culture. apana kubw'imigenzo, Not by kubw'imico, discipline. apana Not by fear. kubw'itoza indero runaka, by the apana Spirit. kubw'ubwoba, kubwa By mpemu, the Spirit. kubwa It is mpemu. that transformation that remains. Uko guhindurwa niko kugumaho. Allow me to help you. Munyemere ndabafashe. Jesus Christ did not come Yesu niyaje to make you a better person. kugira ngo atume uba umuntu mwiza. Jesus didn't come to make you having ethics. Yesu niyaje kugira ngo ube umuntu afise inyifato runaka, etike kanaka. Jesus did not come to make you morally sound. Yesu niyaje kugira ngo ube umuntu yigenza neza. Jesus didn't come to make you a nice guy. Yesu niyaje kugira ngo ube umuntu ameze neza abantu bakunda. Jesus didn't come to improve you. Yesu niyanaje kugira ngo aguhindure utere imbere gato. You are not an improved version of Adam. Wewe bageranije kuri Adamu, nturi Adamu yundi bateje imbere gato kuba ari ahari. You are a new creation. Wewe uri cyaremwe You gishasha. never existed before. Wewe ntiwigeze ubaho. Hey! If hallelujah. anyone is in Christ, Iyo umuntu ari muri Kristo he is Yesu, a new creation. aba ari cyaremwe gisha. Behold, Raba, all things are passed away. byose biba biheze, All things are new. byose biba bicitse bishasha. I am not after the type of Adam. Sindi umuntu yavuye muri Adamu wa I am kera. after the type of Jesus Christ. Sindi umuntu yavuye muri Adamu mushasha ni That's Yesu why he Kristo. rose from the dead. Niyo mpamvu yazutse avuye mu And the bapfuye. firstborn of many Niyo brethren. mpamvu ari imfura muri bene se So when you benshi. look at me, Iyo ndavye, my DNA is not Adamic. DNA yanje niva kuri Adamu wa My mbere. DNA is Jesus Christ. Ibingize mu maraso biva I kuri was Yesu born Kristo. from the incorruptible seed of Navyawe God. n'imbuto itabora y'Imana. That's why Jesus is called the Prototokos. Niyo mpamvu Yesu bamwita prototokos. It comes from the word prototype. Bivuye mu ijambo prototype. If you want to build a Mercedes, Iyo ushaka nk'akarero gukora umuduga you do Mercedes, only one model ubanza gukora modeli imwe, akarorero and kamwe you ka work on mbere, it hanyuma ukagakora, and you test it ukagapima, and you proof it. hanyuma All ukakagerageza, the engineers check a look at it. ukaraba amamoteri yose They ivyuma test akora and test amahoro, and test. abafundi bakaraba ibikenewe When they byose. are satisfied, Iyo bashimye they say, now, baca bavuga ati ubu rero this is now the prototype. uyu muduga twakoze Now wa mbere let's ni reproduce prototype now. n'akarorero. Ubu rero After this prototype, reka tugwize aka karorero. for you and I, Jewe nawe, Jesus Christ Yesu is Kristo our prototokos. niwe prototokosi We are wacu, after the kind of Christ. niwe karorero ka mbere. We were Twebwe not dusa born from nawe, incorruptible seed. twavyawe n'imbuto itabora. We are not born from corruptible seed, sorry. Ntitwavyawe n'imbuto ibora. We were not redeemed with gold and silver, Ntitwacunguwe n'amaraso but we were n'inzahabu, redeemed with the precious blood of Jesus. ariko twacunguwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Thank Kristo. God for the blood Imana ishimwe that kubw'amaraso, washed away my sins. ayo maraso yakuyeho ibyaha Thank byanje. God for the blood Imana ishimwe that kubw'amaraso, introduced me to a new covenant. ayo maraso yanyinjije mu Thank isezerano God for the rishya. blood Imana ishimwe that kubw'amaraso, speaks of better things for my life. amaraso avuga ibyiza ku I buzima no longer bwanje. live in fear. Uyu munsi sinkiba mu I no bwoba, longer live in anxiety. uyu munsi sinkiba mu For there kwiganyira, is no condemnation uyu munsi nta for rubanza those who are in Christ. rugihari ku bari muri Kristo Yesu. Listen to me. Munyumvirize, The Apostle Paul says, Paulo yaravuze, intumwa Paulo yaravuze can I ngo, have 5 more minutes? mu Oh, yeah, minota exactly 4 sawa, minutes. Praise the sigaje Lord. iminota 5 I cendangiza. am excited about this message. Ndaryohewe cyane kubw'ubu butumwa. Are you being blessed? Bari umuntu ariko arahezagirwa, Are you being hari blessed? umuntu ariko arahezagirwa.
Proverbs 11:9 says, don't go there, I'm just going to quote it for you. Imigani 11:9 aravuga ngo Proverbs 11:9. Imigani 11:9 By knowledge biciye mu kumenya shall the righteous be delivered. umugororozi azobohoka. You are born again. Wowe waravutse irigira kabiri. Stop those deliverance sessions that never finish. Ntuhagarika kugumuja mu madeliverance Unless if you're not born again. kiretse utaravuka irigira kabiri. Scripture says, Bibiliya ivuga ngo by knowledge biciye mu kumenya shall the righteous be delivered. umugororotsi azobohoka. What you need Icyo ukeneye is not come out in the name of Jesus. nukeneye sohoka mu izina rya Yesu. Come out. Ndavuyeyo. Where is that demon? Iyo demon irihe? In you? Muri wewe? Sharing your body with the Holy Spirit? Iri kwisangira umubiri wawe namwe muyera. If you are born again, Nimba waravutse irigira kabiri. you are already delivered. Waramaze kubohoka. What we call deliverance Icyo twita kubohoka in doctrinal language mu bifatanye n'inyigisho za Bibiliya is called expelling demons. nicyo kintu twita gusenda abadayimoni. In my name, Mu izina ryanje you will cast out demons, muzosenda abadayimoni. not delivered. Apana deliverance. In doctrinal language, Mu rurimi rufatanye n'inyigisho there za is Bibiliya one deliverance. hariho icyo bita deliverance, It's ikintu from kimwe the gusa darkness to kubohoka. the light of Christ. Sorry? It From is the darkness to the light. n'igihe umuntu akugwa mu mwiza What the akajanwa Bible mu calls muco. deliverance is salvation. Bijya abantu bita deliverance n'agakiza. What we call deliverance is called casting demon or expelling demon. Ubundi ivyo bariko barita deliverance nicyo kintu gifatanye no gusenda abadayimoni. He has delivered us Ngo yatubohoye from the kingdom of darkness. adukuye mu bwami bw'umwiza. Here is the verse people use. Okay, reka ndabereka umurongo abantu bakunda gukoresha. Obadiah 1:17. Bakunda gukoresha ngo Obadiya 1:17. For unto Mount Zion Ngo ku musozi Siyoni there shall be deliverance, ngo hazoba ukubohoka, and there shall be holiness, ngo hazoba n'ukwezwa, and the house of Jacob will possess their possession. kandi inzu ya Yakobo izokwigarura ivyayo. Iyo ni umurongo bakunda kwitwaza. The word deliverance there in Aramaic is peleta. Iryo jambo mu Kiarameya bagita peleta. Let me tell you what this verse says. Reka ndababwirira ijambo ico risigura. It says, Risigura unto Mount Zion ku musozi Siyoni there shall be those who have been delivered. hazoba abo babohowe ku musozi Siyoni. Hallelujah. Not there shall be deliverance. Apana hazoba kubohoka. Zion, the church, Siyoni shengero is made of those who have been already delivered. igizwe n'abo babohowe. If you are here tonight Nimburi ngaho uyu mugoroba and you are not born again, ukaba utaravukira igira kabiri, even though you are in the church building, naho buri mu nyubako y'ishengero you are not a part of the church yet. muri ico gihe we nturaba mu ishengero, Because Zion, kuko Isiyoni on Zion, Isiyoni there shall be those who have been peleta. hazoba abantu babaye peleta. Hey. Come on. Are you catching the flow? Mbega hari ikintu muri Okay, I'll kumurakira. repeat again. Ndabisubiremwo. Zion is the church. Yoze Siyoni wari kuvuga ishengero. Under Moses, Ku gihe ca Mose we worship on Sion. bobo bahimbariza Imana ku musozi But under Sinai. Christ, Ariko muri Kristo we worship on Zion. duhimbariza Imana ku We musozi are the Siyoni. church of God, Twebwe turi ishengero the ry'Imana. sanctified and the redeemed. Twebwe turabejejwe abashizwe The temple abacunguwe. of God is no building. Twebwe uyu munsi ingoro y'Imana si The temple inyubako. of God is me and you. Twebwe uyu munsi ingoro y'Imana ni So jewe when we nawe. come on Zion, Rero iyo tuje Siyoni, the church is made of those who have been delivered. ishengero rigizwe n'abo bantu bacunguwe babohotse. Are you learning something? Hari umuntu ariko ariga ikintu. That's why the cross is Satan's nightmare. Niyo mpamvu hari abantu usanga mw'ijoro barota I nabi. said the cross of Jesus is Satan's nightmare. Niyo mpamvu umusaraba wa Yesu Kristo But the cross of ni Jesus is indoto our mbi advantage. kuri Satani, ariko kuri twebwe ni intsinzi yacu. Come on. One last verse.
1 Corinthians 15:1 says. iyo usomye abikorino ba mbere 15 baravuga. 1 Corinthians 15:1. Stand up on your feet. Abikorino ba mbere 15 muvyaguruke ku birenge vyanyu. Muvyaguruke. How many people love Jesus a little bit more? Hari abantu mumva mukunze Yesu cyane 1 mugoroba. Corinthians chapter 15:1. Okay. Abikorino ba mbere 15 umurongo wa mbere. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza. So I'm talking to you right now. Uburo ndiko ndababwira. Moreover, brethren, Bene data I declare unto you the gospel which I preach unto you, like right now. ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye muri kano kanya. So, brethren, Bene data Oasis, Burundi, Oasis mu Burundi, Bujumbura, Ibujumbura, my brethren, bene data I declare unto you the gospel ndiko ndababwira ubutumwa bwiza which I just preach unto you now, ubwo mejeje kubabarira ubunyene which you have also received, ubwo namwe mwakiriye and wherein ye stand. ngo kandi mukabuhagararamwo. Do you know why people don't stand anymore? Murazi impamvu abantu batagihagarara? Because they didn't hear the gospel. Ni kubera yuko batumva ubutumwa bwiza. They hear how to make money with Jesus. Bumva ibintu kungene boronka amafaranga bafasha Am I speaking to somebody? He said when you hear the gospel, havuga ngo iyo wumvise ubutumwa it bwiza make you stand. ucuhagarara. The gospel make you stand. Ubutumwa bwiza butuma It give uhagarara. you stability. Ubutumwa bwiza No butanga matter the winds and the butanga obstacle and the guhagarara. challenges, Imiyaga itandukanye y'ivyo uhura no navyo matter what nakigira. Satan throw at you, Naco bitwaye ivyo Satani yo the guteza. gospel Ubutumwa that you bwiza hear, wumva it make you stand. butuma It uhagarara. give you stability. Buguha gushikama. Therein, Kubw'ivyo you stand in the gospel. uhagaraye mu butumwa bwiza. This is the message that give you stability. Ubu nibwo butumwa buguha gushikama. That remain, make you stand and worship God even though hell is around the house. Ubwo nibwo butuma uhimbaza Imana ukanahagarara n'igihe This is the ikuzimu biri gospel ruhande yawe. Ubwo nibwo that butumwa make you bwiza. stand Nibwo butuma uhagarara. even when God did not answer your prayers. N'igihe Imana itishuye amasengesho yawe. This is the gospel that make you stand Ubwo nibwo butumwa bwiza butuma even uhagarara. when somebody frustrates you and N'igihe hurts umuntu you. yagushavuje. This is the gospel that make you stand Ubwo nibwo butuma uhagarara. no matter what you are going through. Ntaco bitwaye ivyo buri You are kuracamo. unshakable, Ntunyiganyizwa. immovable, Uri umuntu just like the atanyiganyizwa. apostle Paul. Ayo niyo majambo I Pawulo. know in whom I have believed. Uwo nizeye. I have heard the gospel Numvise ubutumwa that will make bwiza me stand. bwatumye nshobora guhagarara. You know, years ago when we leave, we give our life to Jesus. Murazi haraheze imyaka igihe Yesu ubuzima bwacu. I couldn't wait to come to church. Naza kwishengero niruka. I wanted to sleep at church. Sije nabona ndaje kwishengero I didn't care who was the preacher. numva norara kwishengero. I wanted to come to the house of the Sinari Lord. nitayeho wigisha But numva today, nkeneye kuba mu nzu y'Imana. today, Ariko uyu munsi you have to tell people, utegereza kubwira abantu. he's going to prophesy. Ngiye kuvugishwa. There is one man who will prophesy on you. Ijoro rimwe iri joro He will tuzovugishwa. tell you what is your plate number. Nzobabwira He amanimero will tell yanyu you how naho much mubana money is in your amazina. account. Nzobabwira Come. amanimero dokote yanyu. We will have food after the service. Muze nyuma y'igikorane There is a hazaba hari great man of ifungurwa. God coming to town. Hari umukozi w'Imana akomeye aje mu gisagara. We have to give you incentives Dutegereza kubaho ibintu womengo so you can come. womengo ni ibintu We have bituma bibakwega Beg kugira ngo you. muze kwishengero. Beg you. Tubinginge. Even at time manipulate you Wanashaka tunaba manipula so you can come. kugira muze kwishengero Because kubera yuko you have forgotten the gospel mwaribagiye ubutumwa bwiza. that's supposed to make you stand. Ubutumwa bwiza nibwo butuma uhagarara. When you hear the gospel, Iyo wumvise ubutumwa bwiza you don't care about the protocols niwitaho amaprotokole or yose. what music they are singing Niwitaho ngene bariko bararirimba or n'ivyo what bavuza. language they are singing in. Niwitaho ivyo bariko bararirimba. When you hear the gospel, Iyo wumvise ubutumwa bwiza it gives you joy within. buguha umunezero In the ibwina midst of struggle, mu bibazo vyinshi. in the midst of the desert, Ahantu there is a song that rises from within you. hari ikintu kihaguruka ibwina This muri is the gospel I preach to you ubu nibwo butumwa bwiza that will ndababwira make you stand. bushobora gutuma muhagarara. Come on Jesus, hallelujah. He died, Yarapfuye, he was buried, yarazutse, and he rose on the third day. yarapfuye, yarahambwe kandi yarazutse ku munsi ugira Close gatatu. your eyes as we pray. Ugara amaso yawe tugiye gusenga.